turanyarutsa reka rero dusome ijambo ry'Imana igitabo ca Zaburi igice ca 142 ku murongo w'indwi. Igitabo ca Zaburi igice c'142 ku murongo w'indwi. Twese twashitseyo turasoma mu izina rya Yesu. Kura umutima wanje hehe kugira ngo nshime izina ryawe, abagororotsi bazonkikiza kuko uzoba ungiriye gute. Ni ijambo ry'Imana. Ibohero iryo isengesho rya Dawidi ari mwisenga yavuze amajambo akomeye avuga ngo kuri umutima wanje mwibohero. Mw'iki gihugu cacu hariho amabohero menshi, hariho amabohero y'abagabo, hariho n'abibohero ry'abakenyezi. Dawidi rero yariko arasenga n'ibigori avuga kura umutima wanje mwibohero. N'iri jambo ry'Imana hari ibintu bibasha abantu, hari ibintu bikuboshe, ivyiyumviro birashobora kukuboha, ubwibone burashobora kukuboha, amanyama arashobora kukuboha ukaba mwibohero. N'uyu munsi y'ukwaca umwana birashoboka abapfumu bakakuboha ugasanga uri mwibohero ry'abapfumu. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane wo kubohoka. Ubusambanyi bwarakuboshe uri mwibohero. Dawidi yariko arasenga avuga ngo kura umutima wanje mwibohero. Tugomba gusenga uwo muboshwe. Hari ibintu vyaba bikuboshe mugabo urahawe kaze Yesu niwe akubohora. Hari ibyaha bimaze iminsi yoha abantu, ni Yesu wo kukubohora. Tugomba gusenga Imana nyakubahwa Yesu n'uyu mwanya. Amen, amen. Hallelujah. Yosefu umukura mwibohero. Amen.